Mwaramutse ntwari z'umwana wa Dawidi. Ni bangahe ari intwari mu bari ngaha? Abari ngaha bose ni intwari, baba ugwaruka n'abana bato cyane nabo nyene, n'abakenyezi bakuze nabo nyene, hamwe n'abagabo nabo nyene bari ngaha, nabo ni intwari za Kristo umwana wa Dawidi muri kino gihe cy'iherezo. Ni vyiza muri uyu mwanya ikigwa dufise cyitwa amahirwe y'umugeni wa Kristo hamwe n'ivyo ategerezwa gukora. Nico gituma tugira dusome mu cete cya kabiri cyandikiwe Abikorinto kigabane cya 11 umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri, ahavuga hati icyo mukanyihanganira ku bupfu buciyemwo, kandi nubwo muranyihanganira mbapfuhira ifuhe ryo kuby'Imana, kuko nabahaye umugabo umwe niwe Kristo, ngo ndabamushingire mumeze nk'inkumi itunganye. Arabandanya avuga ati ariko ndiyubara yuko nk'uko yanzoka yahendesheje Eva ukwiyorobeka kwayo, kumbure ivyiyumviro vyanyu vyokoshwa mugaca mureka ukugororoka n'ukwera mu vya Kristo. Kuko iyo hagize uzi iwanyu akabarira Yesu wundi tutababariye, canke iyo mwakiriye iyindi mpwemu mutakiriye, canke ubundi butumwa mutemeye, we muramwihanganira neza. Nuko ngaha Paulo araheza agakomeza ariko aratubwira kandi no mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 21, guhera ku murongo wa mbere ukabandanya haravuga hati mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere vyari vyagiye, n'ikiyaga nticyari kikiriho. Mbona umugwa wera Yerusalemu musha wururuka uva mu ijuru ku Mana, witeguwe nk'uko umugeni asharizwa umugabo wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riteye ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. No mu kigabane cya 21 umurongo w'icenda naho haravuga hati haza umwe wo muri baba marayika ndwi bari bafise za nzavya ndwi zuzuye ivyago ndwi vy'iherezo, avugana nanje arambwira ati ngwino nkwereke umugeni, umugore we wa mwagazi. Anjana ku musozi munini muremure ndi muri mpwemu, anyereka umugwa wera Yerusalemu wururuka uva mu ijuru ku Mana, ufise ubwiza bw'Imana, gukayangana kwawo gusa n'uko ibuye ry'akabuyenge ry'igiciro kinini cyane, nk'akabuye kitwa yasipi kabonerana nk'icirore. Nuko araheza ngaho kabandanya asigura ivyo yabonye vyose. No mu kigabane c'19 umurongo w'indwi kugeza ku w'icumi haravuga hati tunezerwe duhimbagwe tuyihe icubahiro, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye, kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka vy'abera. Umumarayika arambarira atandika uti hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi, kandi arambarira atayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge vyiwe no kumusenga, arambarira atuyasigaho ndumugurano mugenzawe, kandi ndi mugenzi wa bene so bafise ibyo gushingira intahe Yesu. Imana bari yusenga
kuko bashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mpwemu. Ese Imana yoha umugisha ijambo ryayo riri mu mitima yacu, kandi igaha umugisha imitima yacu n'ubugingo bwacu bikishije mu ijambo ryayo, ikatwemerera no kuritahura mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Ikigwa cyacu muri uyu mwanya cyitwa ngo amahigwe y'umugeni wa Kristo hamwe n'ivyo ategerezwa gukora. Paulo atubwira yuko yateguye ishengero arigira nk'umugeni atunganye kugira ngo amushingire umugabo wiwe, no kugira ngo amushingire umwami wacu Yesu Kristo. Kandi uwo mugore atunganye ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Nk'ishengero ryo rifise ihigwe ryo kuba umugore w'umwagazi w'intama, kandi vyongeye nk'ishengero rifise umwitwarariko ibikorwa ritegerezwa gukora, ibikorwa iryo shengero ritegerezwa gukora. Ni nk'uko igihe Imana yarema ikiremwa abantu, igihe yarema Adamu mu itanguriro, mu nyuma yamuhaye umufasha, nuko uwo mufasha yari afise ihigwe ryo kuba umufasha wa Adamu, ariko kandi yari afise n'ibikorwa, inshingano kanaka ategerezwa gushitsa, kandi yategerezwa no kuguma ari umwizigirwa, akaba umwizigirwa ku mugabo wiwe. Nuko rero ubu naho ishengero rya Yesu Kristo, murabona rishushanijwe muri Eva, kuko Adamu niwe muntu wa mbere yaje ku isi ari mu mubiri w'umuntu, kandi Eva nawe mu nyuma yaje ari umufasha wiwe. Nuko rero Adamu ashushanya Kristo, nicyo gituma Kristo ari Adamu agira kabiri, kandi ishengero ry'umwami Yesu Kristo naryo ni Eva wa kabiri. Kandi gutyo nk'uko Imana yakuye mu rubavu rwa Adamu urugingo rwa Adamu, nuko muri ako kabavu Imana yarahejeje igakoramwo umubiri w'umugore, ari wo mubiri yahejeje igashiramwo impwemu y'umugore ariyo yari isanzwe iri muri Adamu, kandi uwo yarahejeje aba umufasha wa Adamu. Nuko rero Adamu yarahejeje amwita Isha, arivyo bisigura ngo umugore, kuko yari yakuwe mu mugabo. Nuko rero turabona yuko uwo mugore yari afise ihigwe ryo kuba umufasha, umugore wa Adamu, yari umugeni, kandi biciye muri uwo ahari kuzovuka abana ba Adamu, aribo bari kuzoba ari abana b'Imana babonetse biciye muri Adamu na Eva. Nuko kubera ko Adamu yari umwana w'Imana, yari guheza akavyara abana b'Imana. Mu itongo hari igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza, biciye mu giti kimenyekanisha ikibi n'iciza, ubwoko bw'ibiremwa abantu bakiriye bari guheza bagapfa. Biciye mu giti cy'ubugingo naco bakiriye bari guheza bakabaho ibihe bidashira. Ivyo biti murabona bishushanya igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi, gishushanya Sekibi. Igiti naco cy'ubugingo gishushanya Yesu Kristo. Kandi kugira ngo ikiremwa umuntu ashobore kujya kugira ngo ashobore kujya ku giti kimenyekanisha ikibi n'iciza canke kimenyekanisha ugitanga ubugingo, ivyo biti vyategerezwa kubanza kwigira umubiri kugira ngo umuntu aheze ashobore kujya kuri kimwe muri ivyo biti. Nuko rero Sekibi yigize umubiri mu nzoka, kuko Sekibi sumuremye, nuko rero ntiyari gushobora kurema. Nuko rero yinjiye imbere mu nzoka, aribwo bwari ubwoko bw'ikiremwa cyamaze kuzimangana, ubwo icyo ubushakashatsi buriko burarondera. Icyo n'igikoko cyacasa cyane n'ikiremwa muntu, cyari kimeze nk'umuntu, uretse gusa ko kitari gifise ubugingo, ariko cyari gifise ikibanza cyoshobora gushirwamwo ubugingo. Aho rero niho Sekibi yinjiye, nuko ubugingo bw'iyo nzoka bwaciye buhinduka iki? Bwabaye Sekibi. Kandi biciye mu nzoka, biciye muri ico gikoko aricyo cyasa cyane n'ikiremwa muntu,
Sekibi yarahejeje ahenda Eva, kandi icyo nicyo gituma muri Bibiliya hose Sekibi yitwa inzoka ya kera. Sekibi yitwa kandi igisato kinini, kuko isato ni kiyoka kinini cyane, kandi Sekibi ni isato, ni gisato gifise imitwe ndwi. Nuko rero gisa nka cya kiyoka bashushanya hariya mu Bushinwa, ni gisato nkuko, ariko mu kigereranyo cyo mu buvugishwa ndetse n'ikiri mu byahishuriwe Yohane no mu buvugishwa bwa Daniyeli, cyitwa Sekibi mu kugaragara kwiwe ku isi, agaragaye nk'igisato cy'imitwe indwi. Kandi Sekibi ashushanijwe mu nzoka ya kera, ariko kwabaye ukugaragara kwa Sekibi agaragariye mu mubiri w'umuntu, agaragara biciye mu nzoka. Aho niho Sekibi akura iryo zina ryo kwitwa inzoka ya kera. Kandi abana ba Sekibi nabo nyene baraheza bakitwa izina ry'inzoka. Nico gituma Yesu yabwiye abantu benshi hamwe na Yohana umubatiza, arababwira ati mwanzoka mwe, mwaruvyaro rw'inzoka mwe. Kandi yarababwiye igihe bo batashaka kumva ijwi rya Kristo, yarababwiye ati mwebwe ntimushobora kumva ijambo ryanje kuko mutarabo mu ntama zanje, mwebwe murabaso wa mubi. Nico gituma yashobora kubabwira ati mwanzoka mwe, kandi yari mukuri, kuko barabakomoka mu nzoka ya kera, ariyo Sekibi yaciyemwo akinjira hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu. Kandi gutyo Sekibi yarahejeje azana uruvyaro rw'inzoka, ariko rwabaye uruvyaro rw'umubi. Urwo ruvyaro rushushanijwe kandi mu rwamfu. Nuko rero murabona yuko uruvyaro rw'inzoka ariko ruvyaro rw'umubi. Ivyo ntibishaka kuvuga igice gifadika umubiri, ariko ivyo bishingiye ku gice cy'imbere muri bo. Igice cy'imbere muri bo, impwemu yabo, murabona ni impwemu yo mu buringanire bwa gatanu. Kandi mu bijanye n'ubugingo bwabo, nabwo ubugingo bwabo ni Sekibi nyene yibereye aho. Nuko rero uruvyaro abakomoka muri Sekibi, ugwamfu, impwemu yago bafise impwemu yo mu buringanire bwa gatanu. Kandi ubugingo bwabo nabwo ni urubuto canke uruvyaro, urubuto rwa Sekibi. Nico gituma Kristo yavuze ati igitewe cyose data wo mwijuru atateye kizorandurwa gicabwe mu muriro. Ibyo biri hehe? Muri Matayo ikigabane ca 15 umurongo wa 13. Nuko rero murabona ingene no muri Maraki mu kigabane ca 4 umurongo wa mbere ukabandanya hatubwira ku munsi wo kwihora kw'Imana yacu, haravuga hati raba umunsi uraje waka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazoba ibishitsi, kandi uwo munsi ugiruze uzobarandura. Nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana, nta gashitsi canke umuzi uwo munsi uzosigaza kugira ngo hahave haza urundi rurunganwa. No kuvuga uwo munsi ntuzosiga n'amashami, no kuvuga uwo munsi ntuzosiga n'amashami ariyo aba bariko barabaho muri ico gihe. Nuko rero turashobora kubona iri banga ry'uruvyaro rw'inzoka ariko rwamfu, kuko nkuko ku isi hari abana b'Imana, hariho n'abana b'umubi. Uko n'ukuri tutoshobora guhakana. Kandi ni gute hingiye canke ni gute mu bwoko bw'ibiremwa abantu hiteyemwo uruvyaro rw'umubi? Ivyo twamaze kubibona. Nuko rero murabona ingene Kristo mw'uyu mugani w'ugwamfu n'uburo, muri ubu buryo buciye bugufi cyane, azana atanga guhishurirwa gukomeye cyane kwerekana ingene uruvyaro rw'umubi, abana b'umubi binjiye bashizwe kuri uyu mubumbe w'isi. Ariko uruvyaro rw'Imana, abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kubera ko ikiremwa muntu caguye mu itongo rya Edeni,
turabona yuko batari gushobora kuza kuri uyu mubumbe w'isi bafise imibiri ihoraho, bafise n'impwemu ya teofaniya nayo nyene ihoraho, kuko baratakaje uburenganzira bwo kubanza guca mu buringanire bwa gatandatu ngo baronke umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu ari we usa n'uyu mubiri wacu, kugira ngo mu nyuma baheze baronke umubiri uhoraho wo ngaha ku isi. Icyo nico gituma rero kandi vyongeye abana b'Imana bagumye bariko baraza ngaha ku isi biciye mu guhura ko mugabo n'umugore, kandi mu yandi majambo bagumye bariko baraza bari mu mubiri mu ufadika ubora upfa w'igihe gito, kandi barimwo n'impwemu yo mw'isi. Nico gituma bikenerwa ko abantu baronka ukuvuka ubugira kabiri, arivyo Kristo yabwiye Nikodemu mu kigabane ca 3 umurongo wa mbere, aho yamubwiye ati nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana, no kuvuga ntiyoshobora kubitahura. Nikodemu yiyumviriye ukuvuka biciye mu mugore, aravuga ati mbega ivyo vyoshoboka gute? Mbega umuntu ashaje yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Kandi igihe yavuga ati mbega umuntu ashaje, ni kubera ko Nikodemu yari amaze gusaza, kuko iyo bitaba bimeze gutyo, iyaba yarakiri muto yari kubaza ati mbega umusore amaze kuba ari umusore yosubira mu nda ya nyina akavuka? Ariko kubera ko Nikodemu yari umuntu amaze kugira imyaka myinshi, yabajije ku bijanye n'umuntu amaze gusaza ko yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka. Ariko Kristo ntiyari karamubwira ukuvuka ubugira kabiri biciye mu mugore, ariko yari karamubwira ukuvuka gushasha, umuntu avutse biciye muri mwemu wa Kristo. Nuko rero murabona, kandi biciye muri uwo kuvuka ubugira kabiri umuntu aronka impwemu ya teofaniya mu buringane bwa gatandatu, nuko mu nyuma ku munsi w'iherezo akaba afite isezerano ryo kuronka umubiri ufadika uhoraho, uwo Kristo azoduha igihe abapfiriye muri Kristo bazozukira mu mibiri idapfa, natwe abariho turi bazima tugahindurwa. Nuko rero murabona ingene Kristo ariko ararema ubwoko ivyaremwe bishasha, kuko ubwoko bwa mbere bwaraguye, nuko ivyo vyaremwe vya mbere vyaratakaje uburenganzira bwo kuronka ubugingo budashira. Nuko rero muri iyi mibiri ipfa iyo turonka biciye mu bavyeyi bacu bo ku isi, ariyo mibiri iboneka biciye mu bakomoka muri Adamu wa mbere, ntitwoshobora kubaho ibihe bidashira turi muri iyi mibiri ipfa. Nico gituma bikenerwa ko turonka ukuvuka ubugira kabiri biciye mu kuvuka gushasha, tukaronka impwemu ya teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, ari wo mubiri usa n'uyu mubiri wacu ariko wo mu buringanire bwa gatandatu, n'umubiri usa n'umubiri w'umwami wacu Yesu Kristo wo mu buringanire bwa gatandatu witwa Jambo w'Imana canke umubiri wa teofaniya. Kandi mu isezerano rya kera naho uwo mubiri witwa marayika w'isezerano canke umumarayika w'uhoraho, uwo mubiri warabonye no bavugishwa benshi, kandi igihe babona uwo mubiri bavuga ko yari umugabo, no kuvuga umumarayika, umuntu ariko wo mu bundi buringanire. Kandi uwo muntu yigize umubiri abana n'ibiremwa abantu, kandi uwo yamenyekanye nk'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Uwo ni Adamu agira kabiri wa kabiri. Nuko rero Adamu wa kabiri yarungitswe ku isi kugira ngo avyare uruvyaro. Ico nico gituma nk'uko Imana yasinzirije, yateye urushinge rwa mbere rwo gusinziriza Adamu, nuko igakura mu rubavu rwa Adamu umufasha wiwe, yahakuye urugingo rwa Adamu iraheze imukorera umufasha wiwe, kandi iraheze ishira impwemu y'umugore muri uwo mubiri. Nuko mu nyuma imushikiriza imuhereza Adamu biciye muri Eva. Adamu yari kurondoka kagwira, ariko Imana yari ifise urutonde vyari gukogwamwo, kandi nk'uko urutonde rwo mu nkomoko rwo kurema kw'Imana, ivyo vyategerezwa kuba biciye mu ijambo rirema. Nuko rero Adamu na Eva bategerezwa bakarindira ko igiti c'ubugingo cigira umubiri. Ico giti ni Kristo, ariko Eva ntiyarindiriye, yararetse yemera arahendwa n'inzoka, nuko araheza avyara abana biciye mu guhura kw'imibonano yavyaye umwana wa Sekibi, avyara n'umwana wa Adamu. Nico gituma Gahini yari mubi cane, kuko ivyanditswe biravuga biti ntiduse na Kayini yari uwa wa mubi akica murumuna we Abeli. Ivyo bivugwa
bivugwa n'intumwa Yohani Mutagatifu muri kimwe mu vyete vyiwe. Reka turabe ico cete abivugiramwo icyo ari cyo. Ni mu cete ca mbere ca Yohani kigabane ca 3 umurongo wa 12, aho niho biri. Nuko rero murabona ingene Kayini ari umwana w'umubi, biciye mu kugaragara k'umubi, biciye mu kugaragara kwa Sekibi yigize umubiri ari mu gikogo citwa inzoka, arico casa n'ikiremwa muntu. Uko niko Sekibi yashoboye kuzana uruvyaro rwiwe, kandi yarahejeje ashobora gushira mu kiremwa muntu impwemu yo mu buringanire bwa gatandatu, impwemu yo mw'isi. Nuko rero ubwoko bw'ibiremwa abantu, kubera ko aho bicaguriye ingene uruvyaro rw'abantu ruzoboneka muri ico gihe, aho umuntu yacaguye yuko ubwoko bw'ibiremwa abantu bazoza bafise umubiri upfa umara igihe gito, urimwo n'impwemu yo mw'isi, no kuvuga yo mu buringanire bwa gatanu. Ariko mu mugambi w'Imana kugira ngo umuntu abeho ibihe bidashira, yategerezwa kuza afise impwemu ya teofaniya yo mu buringanire bwa gatandatu, afise n'umubiri uhoraho. Kandi mu mugambi w'Imana, mu mugambi w'ubucunguzi kugira ngo haboneke ubugingo budashira, ari uwo mugambi w'Imana igarukaniramo ikiremwa muntu mu bugingo budashira biciye muri Adamu wa kabiri, ari we Yesu Kristo. Turabona yuko Kristo atangura kurema ivyaremwe bisha. Muri ivyo vyaremwe Kristo n'umutwe wavyo. Nuko rero nk'uko Imana yahaye Adamu umufasha yakuye mu rubavu rwiwe, Kristo nawe igihe yapfira ku musaraba Karuvariyo, murabona ivyo Imana yakoze ngaho kuri Kristo igihe yapfira ku musaraba Karuvariyo. Nuko rero mbega Eva yari hehe imbere yuko ashika mu mubiri ufadika? Yari imbere muri Adamu, yari gice urugingo rwa Adamu. None ishengero naryo rya Yesu Kristo ryari hehe imbere yuko riseruka ku isi rikagaragara rikavuka ku munsi wa Pentekote? Ryari riri muri Kristo, kandi igihe Kristo yakomeretswa, nuko wa musoda akamucumita icumu mu rubavu, agacumita icumu mu rubavu rwa Yesu, nuko akava amaraso n'amazi. Nuko ngaho murabona yarakomerekejwe nk'uko Adamu nawe yakomerekejwe, nuko mu rubavu rwiwe aho niho hahejeje hava ishengero rya Yesu Kristo. Nico gituma mu mutima wa Kristo ariho ishengero rikomoka, niho riva, nk'uko Eva nawe nyene yavuye mu mutima wa Adamu, ari we yabaye umugore wa Adamu. Nuko rero ishengero rya Yesu Kristo mu gihe uja mu kindi ryagumye ririko riraronka umugisha wo kuba umugore wa Kristo, kugira ngo uwo mugore aheze avyare biciye muri Kristo, biciye mu ijambo rya Kristo, ijambo ryiwe rirema. Uwo mugore aheze avyare abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bari mu mubiri wa teofaniya, kandi uwo mubiri uboneka biciye mu kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, nuko tukaronka mpwemu wiwe yera. Kandi ibyo nivyo vyagumye biriko biraba mu gihe uja mu kindi, hagumye hariko haravuka, bagumye bariko baravuka biciye mu kugaragara kwa Kristo agaragariye mu ishengero ryiwe. Hagumye hariko haravuka abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, ariko bavukira mu buringanire bwa gatandatu, bagumye bariko bararonka umubiri wo mu buringanire bwa gatandatu. Kandi muri uko kuvuka Kristo icyo ariko arakora nukurema ubwoko bushasha bufise ubugingo budashira. Nico gituma Kristo avuga ati, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rukinja, ariko abavuye mu rufu ashitse mu bugingo. Abavuye mu rufu kubera iki? Kuko ubwoko bukomoka muri Adamu bwo bwararonse urupfu. Nico gituma abo bantu bataza kuri iyi si bafise ubugingo budashira, ariko baza bari kumwe n'urupfu. Nico gituma iyo umuntu avutse aza yaramaze guciga urubanza rwo gupfa, ategerezwa gupfa ku munsi kanaka w'ubuzima bwiwe, nimba azoba kiri akana gato canke ari ugwaruka canke ari umuntu akuze canke umusaza, ariko iherezo ry'umubiri wiwe ufadika n'urupfu. Nuko rero ivyo bimeze gutyo kubera ukugwa kwabereye hariya mu itongo rya Edeni.
ariko ubu naho biciye muri Adamu wa kabiri Yesu Kristo we yagumye ariko ararema ivyaremwe bishasha. Nico gituma Pawulo atubwira mu cete ciwe yandikiye abigalatiya ikigabane ca 6 umurongo wa 15 aravuga ati kuko gukebwa atakimazi no kudakebwa nta kimazi, ikigira ikimazi ni icaremwe gisha. Ivyo vyaremwe bisha, muri ivyo biremwa niho umuntu aheza akaba ikiremwa gishasha, akaba ari uwo mu vyaremwe bishasha, akaba ari uwo muri ivyo vyaremwe. Ivyo biremwa ivyo Kristo ariko arashiraho, kandi biciye muri uko kuvuka ubugira kabiri umuntu aho ntabaje ari nk'ukomoka muri Adamu, ariko abaje nk'ukomoka muri Adamu agira kabiri, umukunda wacu Mwami Yesu Kristo. Nuko rero murabona yuko biciye mu ishengero ryiwe ariho ivyo vyose Kristo ariko arabikorera mu gihe uja mu kindi. Nuko rero abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bavukira mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, ari we Eva agira kabiri, nk'uko Kristo nawe nyene ari Adamu wa kabiri. Nuko rero ukuvuka gufadika ko kuvukira mu mubiri uhoraho, ivyo bizobera ku munsi w'iherezo, aho bazozukira mu mibiri ihoraho abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bagiye. Abo nababaye muri izo ntambuko, kandi na bamwe bo muri twebwe bo muri iki gihe cyacu nabo nyene bagiye, nabo bazozuka, kandi bo nibazuka natwe abariho turi bazima tuzohindurwa. Nuko ngaho mu buryo bufadika ishengero rya Yesu Kristo ari ryo ku munsi w'iherezo lizoba ryunze ubumwe mu mwuzuro na Kristo, lizoba livyaye mu buryo bufadika abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bafise imibiri ihoraho. Nuko rero murabona uwo umuntu atuma hazobaho abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bakaza bari mu mibiri ihoraho mu gihe cy'iherezo. Ntibizoboneka biciye mu idini iryo ari ryo ryose cyangwa umugwi ari wo wose w'idini, ariko bizoba biciye mu ishengero rya Yesu Kristo, ari ryo rizoba rigeze mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kuko icyo ni igihe cy'ukuragwa cy'ugucungurwa. Niho tuzoragirwa ducungurirwe, kuko ugucungurwa n'ugucungurwa kw'imibiri yacu, ariko kuragwa kw'imibiri yacu igihe tuzoronka umubiri uhoraho. Nuko rero ishengero mu ntambuko uja mu yindi ryararonse abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana aribo bavukiye mu bwami bw'Imana mu ishengero rya Yesu Kristo. Ariko ivyo vyabereye mu bundi buringanire, no kuvuga vyabereye mu buringanire bwa gatandatu, ariho twaronkeye umubiri wa Teofaniya mu gihe uja mu kindi. Uko niko vyagenze ku bana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana igihe baba bakiriye ijambo ry'Imana ryo mu gihe cabo. Kristo akoresheje ijambo ryiwe rirema, niwe yagomye ariko ararema ivyaremwe bishasha, ariko ivyo ubwa mbere abikorera mu buringanire bwa gatandatu, kugira ngo hanyuma bivuye muri ubwo buringanire bwa gatandatu butaboneka aheze akore ibizobonekera kuri uyu mubumbe w'isi, aribo bazoba ari abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bafise imibiri ihoraho. Kuko ivyaremwe muki byaremwe mu bidaseruka. Ubwa mbere Imana yaremeye mu buringanire bwa gatandatu, yaremye umwana wayo wa mbere, yaharemeye umubiri wiwe wo mu buringanire bwa gatandatu, mu mubiri wiwe wa Teofaniya, impwemu yiwe ya Teofaniya. Nuko mu nyuma iraheze imuzana ngaha ku isi, imuremera umubiri ufadika iwukuye mu mukungugu wo ku isi. Nico gituma Adamu yari gushobora kuguma abaho ibihe bidashira iyo adacumura. Nuko rero ugucungurwa ukuragwa kuri Adamu vyari kuba ariye ku giti cy'ubugingo, ariko we yariye ku giti kimenyekanisha ikibi n'iciza, no kuvuga yuko atariye ku giti cy'ubugingo. Kandi icyo nico gituma Adamu yaguye hamwe na Eva hariya mu itongo rya Edeni. Nuko rero mu gihe uja mu kindi turashobora kubona ishengero rya Yesu Kristo ririko riraca mu gihe uja mu kindi, kandi harangiye umwanya w'ico gihe, mu nyuma icyasigara muri ico gihe
ntiyaba ari umugeni atunganye wa Yesu Kristo, ariko cyahinduka ikintu kimeze nk'idini, ariko ntiwaba ari umugwi w'abatoranijwe n'Imana wo muri icyo gihe, kuko Imana yaba yamaze kubahamagara ikabashyira ku ikimenyetso ikabashyira mu bwami bwayo. Nuko rero mu gihe ujya mu kindi murabona ibyagumye biri ko biraba ibyo ari byo. Ku rupapuro rw'ijana na 86 mu gitabo cy'ibihe by'ishengero integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo aravuga ati, ngibi byo ndiko ndagerageza kubabwira. Itegeko ryo kugwira rivuga ko ibintu byose vyama nk'uko amoko yavyo ari, biri mu itangurira ikigabane cya mbere umurongo wa 11. Imana iravuga iti, isi nimere ivyatsi n'ibimera byose vyama utubuto n'ibiti vyama ivyamwa vyavyo uko amoko yavyo ari, bimere birimwo imbuto zavyo ku isi nyene bica biba kuno. Icyo ari cyo cyose cyaronse ubuzima bwari mu rubuto, ubwo buzima bwabanje kuza ari gitegwa hanyuma buca buguma mu camwa. Iryo tegeko nyene niryo rikora no kwishengero uyu munsi. Urubuto ubwo ari rwo rwose rwatanguriye kubonekera mu ishengero ruzoza, kandi ruzoza rusa nk'urubuto rwo mu nkomoko, kuko n'urubuto rumwe. Muri iyi minsi ya nyuma ishengero mugeni ry'ukuri, urubuto rwa Kristo, iryo shengero rizoshikira ibuye rya mbere ry'inkomoko. Rizoshika hehe? Mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi iryo rizoba ishengero ridasanzwe, ubwoko budasanzwe, uko riguma rikomeza kumwegera. Abo bari mu mugeni bazosa cyane nawe kugeza aho bazokwerekana ishusho yiwe bwite. Ishusho ni teofaniya. Uko niko bashobora kunga ubumwe nawe. Bazoba umwe, bazoba ukugaragara kwibereye aho kw'ijambo ry'Imana nzima. Amadini, urubuto rubi, ntiyoshobora gutanga icamwa nk'icyo. Yoyo azokwama imigenzo yayo hamwe n'imigigwa icanganye n'ijambo. Ubwo rusukirane rwama icamwa cy'ikivange. Umwana wa mbere Adamu yari urubuto rwa jambo, ijambo rivuzwe ry'Imana. Yahawe umugore kugira ngo agwire. Icyo nicyo gituma yahawe umugore, kugira ngo agwire, kugira ngo avyare uwundi mwana w'Imana. Ariko uwo mugore yaraguye mu kwivanga, yatumye apfa. Umugore yatumye inde apfa? Yatumye Adamu apfa. Umwana wa kabiri Yesu nawe nyene yari urubuto ijambo rivuzwe ry'Imana. Nawe yahawe umugeni nk'uko vyagenze kuri Adamu. Ariko imbere y'uko babana n'uwo mugeni, uwo mugeni nawe nyene yari yamaze kugwa. Uwo mugeni nka wa mugore wa Adamu yarahawe ikigeragezo, yarapimwe kugira ngo aboneke ko yari kuzokwizera ijambo ry'Imana karonka ubugingo, canke ko azorikekeranya agaheza agapfa. We yarakekeranije areka ijambo, nico gituma yapfuye. Mu mugwi mutoya w'urubuto rw'ukuri rw'ijambo, Imana izokwereka, izoshikiriza Kristo umugeni mukundwa. Uwo mugeni ni inkumi kubw'ijambo ryiwe. Uyo ni inkumi kuko atazi umugirwa n'umwe canke umugenzo n'umwe w'ivyizegwa vyashyizweho n'abantu. Mu bagize uwo mugeni hazoshikirizwa ivy'Imana yasezeranye vyose ko yari kuzogaragariza mu nkumi. Ijambo ry'isezerano ryaje ku nkumi Mariya. Nuko rero ngaha inkumi Mariya ishushanijwe mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, ishushanijwe mu ishengero ry'ukuri, umugeni atunganye, inkumi itunganye, iyo Imana yahaye Kristo. Nuko rero ijambo ry'isezerano ryaje ku nkumi Mariya, kandi iryo jambo ryasezeranijwe yari we nyene ubwiwe. Ni ukuvuga kwari ukuza kwa mbere kwa Kristo, ukuza kw'igiti cy'ubugingo cigiza umuntu, cigiza umubiri hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu. Niwe yari kuzogaragara. Imana yaragaragaye, iyo nyene ubwayo niyo yakoze muri ico gihe, ishitsa ijambo ryayo bwite ry'isezerano irishikiriza mu nkumi. Umumarayika niwe yari yamuzaniye ubutumwa, kandi ubutumwa bw'uwo mumarayika ryari ijambo ry'Imana. Biri muri Yesaya ikigabane cy'icenda umurongo wa 6.
Imana yashikije muri ico gihe ivyari vyanditswe vyose bivuga kuri yo nyene kuko inkumi yemeye ijambo ryayo. Abagize uwo mugeni inkumi bazokunda Kristo kandi bazogira ingeso ziwe kuko we niwe mutwe w'umugeni kandi ububasha bwose n'ubwiwe. Abo bazomuyoboka nk'uko ibihimba vy'imibiri yacu navyo biyoboka bikumvira umutwe. Nimurabe umwumvikano wari hagati y'umuhungu na se. Yesu namba ntaco yigeze akora atabanje kucerekwa na se. Biri muri Yohana ikigabane ca 5:19. Uyu mwumvikano rero wari kuzobaho hagati y'umukwe n'umugeni. We arigisha umugeni ijambo ryiwe ry'ubugingo, umugeni araryakira kandi ntiyigera arikekeranya. Nuko rero nta na kimwe gishobora konona umugeni naho rwoba urupfu, kuko nimba urubuto rwaratewe amazi azotuma rusubira kumera bundi bushasha. Ibanga ry'ivyo ngiri ijambo riri mu mugeni nk'uko ryari muri Mariya. Umugeni afise ivyiyumviro vya Kristo kuko we arazi ivyo Kristo ashaka ko bikorwa biciye mu ijambo. Umugeni akora ivy'ijambo ritegeka mu izina ryiwe kuko umugeni afise nikuhoraho agize. Nuko rero ijambo rihabwa ubugingo na mpwemu rigaheza rikaba kuno nyene. Ni nk'uko urubuto iyo rubibwe rukavomerwa rurera rukimbugwa, haba hashikijwe ihangiro, intumbero. Abo bari mu mugeni bakora ishaka ryiwe gusa, nta numwe yobatuma gukora ibitandukanye n'ivyo. Bataronse niko uhoraho agize baguma batekereje. Bo barazi ko itegerezwa kuba ari Imana iri muri bo iriko irakora ibikorwa, iriko irashitsa ijambo ryayo. Kristo ntiyasozereye igikorwa ciwe cose igihe yari mu bukozi bwiwe ngaha kw'isi. Nuko rero ubu akorera hagati mu mugeni wiwe. Nuko rero ubu akorera mu mugeni wiwe kandi agakoresha umugeni wiwe. Umugeni wiwe ivyo arabizi kuko kiriya nticari co gihe co gukoreramo ibintu kanaka nk'uko bitegerezwa gukorwa ubu. Ariko wewe ubu biciye mu mugeni wiwe azoshitsa ico gikorwa yasigaje co muri iki gihe. Kandi ni kubera iki abishitsa biciye mu mugeni wiwe? Kuko umugeni n'umubiri wiwe w'ibanga w'abizera. Ni nk'uko umugabo n'umugore bahinduka umubiri umwe. Nuko rero ubu turi umubiri umwe n'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Nuko rero ubu ibintu byose ategereza gukorera muri buri gihe abikora biciye mu mugeni wiwe, mu kugaragara uko akora biciye muri buri ntumwa. Uko niko bimeze no mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, arico gihe twebwe turiko turabamwo. Kandi ibintu byose vyasezeranijwe ko Imana izokorera muri kino gihe cy'iherezo ikabikora biciye mu ishengero ryiwe, biciye mu mugeni wayo. Mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka izobirikira bikora. Kandi iby'Imana byose ikeneye kugira ngo ikore igikorwa cyayo izoba bifise hehe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka? Aho nihazoba afise umugeni wiwe ishengero ryiwe, kandi biciye muri uwo mugeni Kristo azokwigaragaza. Nico gituma ubukozi bw'impwemu ndwi z'Imana, ubwo bukozi bwari hehe? Mw'ishengero mu mugeni. Kandi muri buri ntumwa iyagaragariyemwo buri bukozi muri ubwo bukozi ndwi, iyo ntumwa yaba ari igice cy'umugeni. Ni ukuvuga yuko mu mugeni kandi biciye mu mugeni niho Kristo agaragariza ubukozi bwiwe bwo mu gihe uja mu kindi, kuko intumwa yo muri buri gihe nayo iba ari igice cyo muri uwo mugeni wa Yesu Kristo. Nuko rero ubu rero tugume dushikamye nka Yosuwa na Kalebu. Igihugu cyacu cy'isezerano kiriko kiraboneka nk'uko byagenze kuri bo. Nuko rero Yosuwa risobanurwa ngo uhoraho umucunguzi, kandi uwo ashushanya umurongozi wo mu gihe cya nyuma azoza kwishengero, nka kumwe Paulo nawe yaza akaza nk'umurongozi wa mbere. Kalebu ashushanya abagumye ari abizigirwa bakagumana na Yosuwa. Mwibuke Imana yari yashyizeho Isirayeli mu ntango, yishiraho nk'inkumi ifise ijambo ryayo. No kuvuga yuko bimwe nyene vyaba kuri Eva, mu nyuma biba ku bwoko bw'Abaheburayo nk'igihugu, kandi bikaba no kwishengero rya Yesu Kristo. Kubera iki? Kuko ubwoko bw'Abaheburayo nk'igihugu
ni Eva nk'igihugu, n'ishengero rya Yesu Kristo naryo ni Eva wo mu buryo bw'impwemu nk'ishengero. Kandi icyo nicyo gituma murabona bikiye muri Eva nk'igihugu haraje ugushitswa, niho habonekeye ugushitswa kukuza kwa mbere kwa Kristo. Kandi bikiye muri Eva nawe nk'ishengero, isezerano ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo rizohinduka ukuri ku bana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo niryo ryiteze ririndiriye ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ndetse n'ubwoko bw'Abaheburayo, igihugu cy'Abaheburayo, Eva nk'igihugu nabo nyene ni nk'uko nabo nyene bari biteze ukuza kwa Mesiya mu myaka 2000 iheze. Mwibuke Imana yari yashyizeho Isirayeli mu ntango, yishyiraho nk'inkumi ifise ijambo ryayo, ariko bo bifuza ibintu bitandukanye n'ivyo. Ni nk'ishengero ryo ku munsi wa nyuma. Nimwiyumvire mwitegereze ingene Imana itimuye Isirayeli canke ingene itabaretse ngo binjire mu gihugu cy'isezerano gushitsa hageze umwanya wayo bwite yategekanije. Nuko abantu bari gushobora kwihutisha Yosuwa umurongozi, bakamubwira bati igihugu ni cyacu, tubandanye tugifate. Yosuwa, wowe ibyawe byarangiye cyangwa igikorwa cyawe cyakunaniye, nta bubasha ugifise nk'uko wari ubufise ubwa mbere. Bati ntufise ububasha nk'ubwo wari ubufise ubwa mbere. Uko niko abantu bari gushobora kubwira Yosuwa igihe Yosuwa yaba akirindiriye uburongozi bw'Imana kugira ngo binjire mu gihugu cy'isezerano. Bari kumubwira bati ubwa mbere warumva ivy'Imana ivuze, ukamenya ishaka ry'Imana kandi warakora neza. Hariho ikintu kitariko kiragenda neza kuri wewe, ariko Yosuwa yari umuvugishwa yatumwe n'Imana kandi yarazi amasezerano y'Imana, kandi niyo yaba arindiriye. We yararindira kugeza aronse ingingo yumvikana neza kandi ntabanduka ivuye ku Mana. Kandi igihe hagera ko ubunguruza, Imana yashize mu maboko ya Yosuwa uburongozi bwose, kuko we yari yagumanye n'ijambo. Imana yari ishoboye kwizigira Yosuwa, ariko ntiyizigire abandi. Uko niko bizokwisubiramwo kuri uyu munsi wa nyuma. Cya kibazo nyene, zangorane nyene, nka bimwe nyene abantu bifuza basaba. Nuko rero no ku rupapuro rw'189 mu gitabo cy'ibihe by'ishengero, ngaha haratubwira hati, kuri paragrafe ya nyuma haravuga ati, ubu rero nshaka ko ngaha muhitondera cyane ibi mubibone. Imana yarasezeranye ko ku iherezo ry'igihe ibiri muri Malaki 4 bizoshitswa, bitegerezwa gushitswa, kuko ni ijambo ry'Imana rigizwe rizima na mpwemu ryavuzwe n'umuvugishwa n'Imana Malaki. Yesu yaravuze ashingiye kuri iki cyanditswe. Ivyo bishitswa neza ubwo nyene imbere yuko Yesu aza ku ncuro igira kabiri, no kuvuga ukuza kw'integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuba imbere y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ariko mu gihe cyo kuza kwa Yesu, icyanditswe cyose gitekerezwa kuzoshitswa. Icyanditswe cyose cyasezeranije cyo mu kuza kwa kabiri kwa Kristo, ibintu byose Kristo yasezeranije ko azokorera mu kuza kwe kwa kabiri, ayo masezerano ategerezwa gushitswa mu kuza kwiwe. Ikiringo kinini cy'abanyamahanga kizoba kigeze kiri mu gihe cya nyuma cy'ishengero, niyo haza intumwa yo muri Malaki. Igihe hazoza intumwa yo muri Malaki ikigabane cya 4, ni ukuvuga igihe hazoza integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ishengero ryari kuzoba riri hehe? Riri ku iherezo ry'ikiringo kinini cy'abanyamahanga, no kuvuga ku iherezo ry'ikiringo cy'ubuntu. Nuko rero no ku rupapuro rw'190 hagati kuri urwo rupapuro nko hagati haravuga hati, hanyuma mu mvura y'urushana hazoza agahinyuza gasa n'akabereye ku musozi Karumeli. Ibi muvyitegereze neza kugira ngo mubibonere mu ijambo. Yohana yabaye integuza iri muri Malaki 4:3, we yabivye mu mvura y'agatasi, kandi yaranswe n'imigwi yitunganije y'amadini yariho mu gihe ciwe. Yesu yaraje akorera agahinyuza ku musozi wo guhindurirwako. Integuza iteguriza kuza kwa kabiri kwa Kristo, uwo nawe azobiba mu mvura y'urushana.
Yesu azoba agahinyuza hagati mu madini yo mu migwi y'ivyizegwa kuko azoza azanywe no gushigikira ijambo ryiwe no kujana umugeni wiwe mwizamugwa. Agahinyuza kambere kabereye ku musozi Karumeli aho n'igihe hari umuvugishwa n'Imana Eliya. Agahinyuza ka kabiri kabereye ku musozi wo guhindurirwako aho n'igihe Yesu yaboneka yahindutse ukundo, kandi aho yari kumwe na Petero na Yakobo na Yohana ivyabona vyo kw'isi. Kandi hari na Mose na Eliya aribo bari baragiye mu gihe cy'ubukozi bwiwe, ariko barabonetse bundi bushasha bari kumwe na Yesu bariko baravugana nawe ibijanye n'ingene yagiraje i Yerusalemu. Nuko rero ngaha aravuga ati agahinyuza ka kabiri kabereye ku musozi wuhe wo guhindurirwako, kandi agahinyuza kagira gatatu nako kazobera ku musozi Siyoni ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo, mu gasongero ku musozi Siyoni ariho mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka ariho habera agahinyuza ko ku munsi w'iherezo, kuko ico nico kibanza kiberamwo ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kiberamwo ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Kandi ngaho aho niho agahinyuza ko kuri uyu munsi w'iherezo kazobera. Aha niho ibyasezeranijwe byose byo mu kuza kwa kabiri kwa Kristo bizoshikirizwa, kandi aha niho umwansi azogeragereza gutoteza ishengero mugeni rya Yesu Kristo. Ariko umwansi ntazoba ari mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka kuko we ntiyoshobora kuhaduga. We azoba ari mu gihe kigira indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga, kandi azoba ariko arigarurira agenzura n'intwaro ubutegetsi bwo ku isi nk'uko bivugwa mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 17 umurongo wa 11 ukabandanya kugeza ku 18. Haravuga hati kandi cya gikoko cyariho kandi kitakiriho, icyo ubwaco n'ugira 8, ariko kandi n'umwe wo muri babandi ndwi, kandi azoja kuranduka. Kandi amahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima ariko bahabwa kuganziriza hamwe na cya gikoko nk'abamenye ni kumera isaha imwe. Abo bahuza inama ba cya gikoko ububasha bwabo n'ubutware bwabo. Abo bazogwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha kuko ari we uganza baganza n'umwami w'abami, kandi abari kumwe nawe bahamagawe batoranijwe bayobotse nabo bazobanesha. Kandi we ni umwami w'abami n'uganza baganza, kuko we n'ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'19. Kandi ubu agendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuriwe 19 ni Kristo. Mu kuza kwiwe aje ku ishengero ryiwe, kandi aje ari mu ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo. Kandi nimurabe igihe integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo yavuga kuri ubu agendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuriwe 19, yarabivuze ku rupapuro rw'131 mu gitabo cy'imatanije. Ati ubu rero Yesu izina ryiwe ku isi yiswe Yesu umucunguzi, kuko we yari umucunguzi igihe yari ku isi, ariko igihe yanesha kuzimu na rupfu yarabinesheje aduga mu ijuru, aho yarahejeje aronka izina rishasha. Nicyo gituma basemerera bakavuza ugwamo gwinshi, ariko ntihagire ikintu na kimwe baronka rizohishurirwa mu mituragaro. Nimwitegereze neza iri banga. We aje agendera ku ifarasi, hategerezwa kuza ikintu kanaka kugira ngo gihindurire ishengero. Mwebwe ibyo murabizi, hari ikintu gitegerezwa kuza. Nuko rero nimubimenye neza, nta numwe ajya iryo zina uretse wowe wenyine ubwiwe. Yambaye impuzu zajobetswe mu maraso, kandi yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga, no kuvuga ibihugu. Azoyaragiza inkoni y'icuma, kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora vyose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afise izina ryanditsweko ngo umwami w'abami n'uganza baganza. Byahishuriwe Yohana 19 umurongo wa 13 kugeza kwa 16. Umwami w'abami n'uganza baganza, kuko we ni umwana w'umuntu kandi ni umwana wa Dawidi. Nuko rero uyo ni Mesiya aje, aha niho ari. Kandi
igihe yanavuga no ku rupapuro rw'amajana 256 ariko aravuga kuri uyu agendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuriwe Yohana 19 yaravuze ati ariko igihe umwami wacu azoserukira ku isi azoza ari ku ifarasi yera nk'urubura kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro ijambo ry'Imana ryambaye umubiri ryigize umubiri mu muntu ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya 19 uko nukuza kwa Kristo nukuza k'umwami w'abami n'uganza baganza ukuza k'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi nukuza kwa Yesu Kristo marayika w'isezerano Yesu Kristo aje ari muri mwemu yera agaragariye mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo kandi aza hehe aza ku ishengero ryiwe mu gihe kibuye rikomeza imfuruka kugira ngo akwize igitigiri cy'abatoranijwe biwe abahamagara begeranye ku munsi w'iherezo kandi nibamara gukwira nuko azorangiza igikorwa ciwe cyo kuvugira abantu mu ijuru kandi azoheze azure abapfuye bizeye Kristo natwe abariho turi bazima azoduhindura nuko guhera ngaho twese tuzoronka umubiri mushasha kandi gutyo no mu buryo bufadika tuzoronka ukuvuka ubugira kabiri gufadika kuko uko nukuvukira mu mubiri mushasha abapfiriye muri Kristo nibazuka uko nukuvuka ubugira kabiri gufadika bavukiye mu mubiri mushasha ari wo mubiri uremwa n'Imana si umubiri uboneka biciye mu mugabo n'umugore ariko uboneka kubera Kristo ari we ku munsi w'iherezo azoba agaragariye mu ishengero ryiwe ariko aravuga ijambo rirema kugira ngo yuzuze igitigiri cy'abatoranijwe biwe kandi kugira ngo areme n'umubiri mushasha uwo tugiye kuronka twese niyo ukuzuka ko bapfiriye muri Kristo kwaba hakaba no guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima nuko rero murabona ingene ibyo byose Kristo abikorera ishengero ryiwe akabikorera mu ishengero ryiwe kuko Kristo yahawe ishengero nkumi umugeni aryo ryaciye mu gihe ujya mu kindi kandi naho ishengero ryaguye hariya mu bihe byarenganye Kristo ariko aracisha ishengero ryiwe mu gihe ujya mu kindi yaguma aronka ishengero ritunganye kandi biciye muri iryo shengero mu kugaragara kwa Kristo agaragariye muri buri gihe we yaravyariye mu buringanire bwa gatandatu abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana yarabashizeho babaho muri uko kuvuka ubugira kabiri muri uko kuremwa gushasha ivyo biremwa bishasha ivyo we ariko arashiraho kandi muri kino gihe cy'iherezo aruzuza ishengero ryiwe akoresheje abatoranijwe bo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka kandi nihingira kugeza ku wa nyuma mu nyuma hazoba hageze ko Kristo akora ukuremwa k'umubiri mushasha umubiri uhoraho uwo yadusezeranije twebwe twese ariko imbere yuko ivyo biba we ategerezwa kuba ari mu gikorwa cyo kurema umubiri wa Teofaniya ariko arawuremera buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana uko baguma bariko barakira Kristo nk'umucunguzi wabo bakoza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo nuko bakaronka mwemu wa Kristo nuko gutyo buri muntu aba ariko araronka kuvuka ubugira kabiri uko ni ku muntu aronka umubiri wa Teofaniya mu buringanire bwa gatandatu kugeza ubu hari amamiliyoni yamaze kuronka uwo mubiri kandi abagiye bo mu ivyo bihe byose nabo bariko baranezerererwa ubuzima bari muri paradizo ariho mu buringanire bwa gatandatu bari muri uyo mubiri wa Teofaniya kandi natwe bariho turi bazima twakiriye Kristo nk'umucunguzi wacu tukakira Kristo nk'umucunguzi wacu tukoza ibyaha byacu mu maraso yiwe twakiriye umubiri wa Teofaniya kandi nitwaguma turi bazima muri iyi mibiri ipfa kugeza bapfiriye muri Kristo bazutse icyo uzotegerezwa gufa nk'uko nabo bapfuye mu gihe icyo babayemwo ariko twebwe tuzoronka uguhindurwa tuzohindurwa mu turemangingo twacu nuko rero tuzoronka umubiri mushasha uremwe na Yesu Kristo awuremeye umwe wese wo muri twebwe nuko rero murabona ingene ibyo byose Imana ibikorera hehe mu ishengero ryayo ubwoko bushasha n'abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo
nico gituma amazina yabo yanditswe hehe mwijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Ishengero ryiwe ni Yerusalemu yo mwijuru, kandi ubwoko bw'Abaheburayo nabo ni Yerusalemu yo ku isi, bashushanijwe muri Yerusalemu yo ku isi. Nuko rero murabona ingene biciye muri Isirayeli yo ku isi ariyo Eva nk'igihugu, Eva wo mu buryo bw'impemu nk'igihugu, aho hakomoka uruvyaro rwa Aburahamu rwo mu mubiri, kandi biciye no muri Eva wo mu buryo bw'impemu ariryo shengero rya Yesu Kristo, aho naho haboneka abana b'abahungu n'abakobwa ba Aburahamu bo mu ijuru, haboneka Isirayeli yo mu ijuru, kuko ishengero rya Yesu Kristo ni Isirayeli yo mu ijuru. Kandi ico nico gituma Paulo atubwira yuko twese abari muri Kristo turi uruvyaro rwa Aburahamu, ni ukuvuga turi abana ba Aburahamu, abana ba Aburahamu bo muri urwo ruvyaro rukomoka mu ijuru. Mwibuke mwebwe ko Imana yabwiye Aburahamu yuko uruvyaro rwa Aburahamu rwari kuzongana n'umusenyi wo ku kiyaga ndetse n'inyenyeri zo mu ijuru. Mu bijanye n'umusenyi wo ku isi ni Isirayeli yo ku isi, ubwoko bw'Abaheburayo inyenyeri zo mu ijuru nazo, aho hari ko havugwa ku ishengero rya Yesu Kristo. Nuko rero mu ruvyaro rwa Aburahamu rukomoka mu ijuru, murabona turabona ko bashushanijwe mu nyenyeri, kandi ico nico gituma vyongeye Kristo nawe atubwira ko ari kinyenyeri gikibibatsi cyo mu gaturuturu. Ukuza kwa kabiri kwa Kristo gushushanijwe mu nyenyeri ikibibatsi yo mu gaturuturu. Nuko rero nk'uko abanyabwenge babonye inyenyeri ishushanya Mesiya, bo bari mu buseruko bariko bitegereza amaja iburengerazuba, kuko Isirayeli iri mu burengero bw'i Babuloni. Nuko ubu naho Abaheburayo bariko baritegereza bari hariya mu buseruko bwo hagati iburasirazuba, bariko baraba amaja iburengerazuba, amaja mu burengero, bariko baraba mu mugabane wa Amerika Latine na Karayibe. Bazobona nabi iyo nyenyeri, kandi ukubona iyo nyenyeri kuzoba ari ukubona ikinyenyeri gikibibatsi cyo mu gaturuturu. Iyo nyenyeri iriko irakayanganira muri Amerika Latine na Karayibe. Unesha nzomuha ikinyenyeri cyo mu gaturuturu. Nuko rero ikinyenyeri cyo mu gaturuturu kizoba kiriko kirakayanganira muri uwo azohabwa iyo nyenyeri. Nukuvuga yuko Kristo azoba ariko arakayanganira muri uwo, azokwakira, azoronka Kristo muri kino gihe cy'iherezo mu kuza kwiwe. Kandi bariko bararaba, bari mu buseruko baraba iburengerazuba, bazobona inyenyeri ya Mesiya, ariyo nyenyeri yo mu gaturuturu. Bazoyibonera muri Isirayeli yo mu ijuru, ariyo Isirayeli ishushanijwe mu nyenyeri zo mu ijuru. Nico gituma abamarayika ntumandwi nabo nyene bari bashushanijwe mu nyenyeri ndwi. Nuko rero turashobora no kubona igituma ishengero rya Yesu Kristo naryo ryari rishushanijwe mu kwezi, ariko turabona yuko mu gihe cy'iherezo ishengero rya Yesu Kristo aryo ryagumye rishushanijwe mu kwezi. Muri ivyo bihe ku munsi w'iherezo rizoba riri mu gihe cy'izuba, arico gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Nuko rero iryo shengero rizoba ryambaye izuba, ntirizoba ryambaye ukwezi ku munsi w'iherezo. Ukwezi kuzoba kuri munsi y'ibirenge vyaryo, kandi ishengero rizoba riri mu gihe cy'izuba, atari mu gihe cy'ukwezi. Nico gituma ivyanditswe bivuga biti, haguruka ukayangane, kuko umuco wawe ushitse, kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Nuko rero ishengero rya Yesu Kristo rifise ihigwe ryo kuba umukundwa wiwe, kandi ku munsi w'iherezo niho Kristo azokubakana abane mu mwuzuro n'ishengero ryiwe. Nico gituma mu mugani w'inkumi 10
bivugwa yuko igihe bari bagiye kugura amavuta inkumi z'ibijuju aribo batari bafise amavuta mu matara yabo, umukwe yaraje. Uko no kuza kwa kabiri kwa Kristo, kuza kwa marayika w'isezerano, kandi binjiranye nawe. Inkumi zari zisanzwe ziteguye, no kuvuga inkumi z'ubwenge. Nuko urugi rwarahejeje rurugagwa. Turi mu gihe aho bahamagagwa bakegeranywa, batoranijwe b'Imana bakegeranizwa mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ariko mu mwanya kanaka urugi ruzokugagwa, kandi nta wundi muntu n'umwe azoshobora gusubira kwinjira. Nicyo gituma muri Luka ikigabane cya 13 umurongo wa 25 hatubwira yuko igihe nyene inzu azoba yahagurutse akugara urugi, nuko benshi bazoza bavuga bati twugururire, kuko bazokwifuza kwinjira, ariko urugi ruzoba rwamaze kugagwa. Aho nta n'umwe azokongera gushobora kwinjira kugira ngo abe uwugize ishengero, abe uwuri mu mugeni, umugore wa Yesu Kristo, umwagazi w'intama. Nta wundi n'umwe azoshobora kwinjira kugira ngo aronke umubiri uhawe ubwiza, umubiri uhoraho, kuko bazoba binjiye abo bose bafise amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Hazoba hamaze kuzura umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo, hazoba hamaze gukwira umwuzuro w'abanyamahanga, ari wo mwuzuro w'abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo, bariko barinjira mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Nuko rero ishengero rya Yesu Kristo rifise amahigwe hamwe n'ibikorwa ritegerezwa gukora. Nico gituma nk'uko umugore abafise ihigwe ryo kuba umugore w'uwo mugabo akunda, kandi akaba umugore mukundwa w'uwo mugabo, iryo ni ihigwe kandi n'umugisha. Kandi uwo mugore abafise n'inshingano, imyitwarariko yo kuvyarira abana uwo mugabo, ntavyarira abana uwundi mugabo. Uko niko n'ishengero naryo nyene rimeze. Imana yarihaye Kristo kugira ngo Kristo rivyara abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, ubwa mbere bagaragarire mu mibiri yabo ya teofaniya mu kuronka kuvuka ubugira kabiri, nuko hanyuma naho bazogaragarire mu mibiri yabo ifadika ihoraho iyo tugiye kuronka muri kino gihe cy'iherezo. Icyo nicyo gituma Imana yahaye Yesu Kristo ishengero, yamuhaye umugeni, yamuhaye inkumi itunganye kugira ngo ivyara abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nuko rero muri kino gihe cy'iherezo, nico gituma muri kino gihe cy'iherezo bivugwa yuko yajende umukwe, kuko aje kubw'umugeni wiwe, kubw'umugore wiwe, kugira ngo habe ibirori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nuko hanyuma habere amazimano mu ijuru. Ubukwe bwo bubera ku isi, amazimano nayo akabera mu ijuru, ibirori by'amazimano, aho ishengero rironkera utuganuke twinshi, nukuvuga impera kubw'ibikorwa byose twakoreye mu bwami bw'Imana. Nuko rero turabona ko ishengero rifise imyitwarariko, inshingano byo gutegerezwa kuzana biciye mu kuvuka ubugira kabiri, rikavyara abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, no kuzuka kw'abapfiriye muri Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe abariho turi bazima. Ibyo bizobonekera hehe? Mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi nibazukira mu mibiri uhoraho, natwe abariho turi bazima tugahindurwa. Ishengero rizoba rivyaye abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bafise imibiri ihoraho. Nuko rero murabona ingene ishengero byongeye nk'umugore wa Kristo rifise umwitwarariko, inshingano zo gutanga inyigisho ku bana baryo, rifise inshingano zo gutanga indero. Ivyanditswe biravuga biti, toza umwana indero akwiye kwamana, azorinda asaza canke akura atarayivamwo, atarava muri izo nyigisho. Kandi inyigisho
zitegerezwa kuba ari inyigisho zivuye kuri se w'abana zikaboneka biciye kuri nyina wabo biciye mu ishengero, kuko biciye mu ishengero niho hazoba hari inyigisho za data wacu wo mu ijuru. Kandi ibikorwa ishengero ritegerezwa gukora mu bikorwa bya data wacu wo mu ijuru ritegerezwa kuba ririko rirabikora mu gihe uja mu kindi, ririko rirajana ijambo ry'Imana mu bice byose kugira ngo bashobore kuza mu ishengero nuko bavukire mu ishengero abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nicyo gituma ishengero rifise igikorwa cyo gukora ivugabutumwa rikabwira ubutumwa ibiremwa abantu, kandi ishengero rifise n'umwitwarariko inshingano zo kurera rikoresheje ijambo ry'Imana rikarera abana baryo. Kandi gutyo nk'uko Yesu yakura mu gihagararo agakura no mu bwenge no mu buntu bw'Imana, na buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana niko ategerezwa kumera. Kandi nyina w'umwana ahamagarirwa gufasha abana biwe, baba abamama bo ku isi ndetse n'ishengero rya Yesu Kristo ritegerezwa gufasha abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi ishengero rifise n'umwitwarariko wo kubungabunga rikagaburira abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, ritegerezwa kubaronkera imfungurwa mu gihe barimwo arizo mfungurwa zagumye ziboneka biciye muri Kristo, kuko umugabo arasuma agura ibifungurwa ariko umugore niwe aheza akitwararika yuko byose byotegurwa neza, agaheza agakora n'igikorwa cyo kugaburira abana biwe. Nuko rero Kristo mu gihe uja mu kindi yagumye ariko arasuma azana atanga imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu aziha abana biwe muri buri gihe. Kandi muri kino gihe cy'iherezo naho aravuga ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Kandi ivyo biri mu byahishuriwe Yohana 22:16 no mu byahishuriwe Yohana 4 ikigabane cya 4 akoresheje ijwi ry'inzamba haravuga hati duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho. Hanyuma y'ivyo ivyahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 no mu byahishuriwe Yohana 22:6 haravuga hati kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa yatumye umumarayika wiwe gushinga intahe y'ibi bintu kugira ngo ashinge intahe. Reka tubisome kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu. Mbega iyo ntahe ayishingira abande? Abasavyi biwe. Reka tubisome byose. Haravuga hati ku kigabane cya 22:6 haravuga hati arambarira atayo majambo nayo kwizegwa nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagorano biwe bigira bibeho vuba. Ninde biciye muri we herekanwa ibintu bitegerezwa kuba vuba bikerekwa abasavye b'Imana, vyerekanwa biciye mu mumarayika wa Yesu Kristo. Uwo Yesu Kristo ku munsi w'ihereza azobagaragariyemwo, kuko uwo niwe atumwe n'Imana kugira ngo biciye muri uwo Kristo akora kugaragara kwiwe kwa nyuma agukorere mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kandi biciye muri uwo niho Kristo amenyekanishiriza ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, aba ariko aratuzanira imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, ariko arazizanira abana bose b'Imana, ariko arazizanira ishengero rya Yesu Kristo. Umugore wa Yesu Kristo azizanira abana bose b'abahungu n'abakobwa ba Yesu Kristo bari mu ishengero rya Yesu Kristo, ariko aratuzanira imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, kuko umuntu adatungwa n'umutima gusa ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Kandi ishengero niryo rikwiye kwitwararika yuko abana baryo bajya izo mfungurwa, kandi izo mfungurwa ni imfungurwa zirimo ibintu byose ngirakamaro cyane gusumba imfungurwa yahaye ishengero ryiwe ryose. Ni rya jambo nyene, ariko ku munsi w'iherezo ni ijambo ririmo ibintu byinshi bikomeye, biririmo uguhishurirwa kose uhwanye n'umunsi w'iherezo. Izo mfungurwa zirimo ibintu byinshi bikomeye cyane kugeza aho ahamagara kegeranya abatoranijwe bose bo ku munsi w'iherezo, akabategura kugira ngo bahindure kuri uyu munsi w'iherezo, ariko bategereza kubanza gufungura izo
imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, kandi izo mfungurwa zikezegerezwa kubanza guhinduka umubiri muri umwe wese muri twebwe. Iryo jambo rihishuwe ritegerezwa guhinduka umubiri umwe muri twebwe, nk'uko imfungurwa zifatika nazo dufungura zihinduka umubiri muri twebwe, zigahinduka uturimangingo mu mubiri wacu. Umuntu aretse gufungura haba iki kuri we? Uko umuntu arangiza isaha ajya ku yindi no ku munsi ajya ku munsi, uturemangingo tugenda dufa. Nuko umubiri utagaburiwe ni gute hovuka uturemangingo dushasha? Umuntu aragoyagoya akonda, nuko akagwara hanyuma agapfa. Umuntu ategerezwa kugaburira umubiri, kandi gufungura ni byiza, kuko udafungura arapfa. Umuntu adafunguye arapfa. Uko niko bimeze no mu buryo bw'impwemu. Nuko rero ishengero kugeza ubu rifise umwitwarariko w'uko abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana abo byazanye biciye mu kuremwa n'Imana, biciye mu kuvuka ubugira kabiri, ritegerezwa kwitwararika ko baronka imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu. Nico gituma twahawe imfungurwa nyinshi zo mu buryo bw'impwemu muri kino gihe cy'iherezo, ziri mu mavideo no mu bitabo, kandi ziri no ku makasete, kugira ngo abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana ntibabure imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu zo kuri uyu munsi w'iherezo. Nuko rero amakoraniro yose afise inshingano, umwitwarariko wo kuronkera imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, kubaronkera izo mfungurwa mu bitabo, mu mavideo no mu makasete. Ayo makoraniro akazironkera abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kugira ngo bashyitse mu bikorane bashobore kubona amavideo, nuko gutyo bumvirize ijambo, bashobore no gutwara ubutumwa buri mu bitabo, bashobore kubusomera mu ngo zabo, kandi bashobore no kuronka amakasete, nuko baronke n'ibikoresho bifata amajwi mu ngo zabo, baronke n'ubutumwa bashobore kubwumva mu ndwi yose. Nuko rero ntibategerezwe kurindira ko hobanza gushika umunsi w'igikorane kugira ngo baheze bumve ijwi ry'Imana, ijambo ry'Imana. Iyo twese dukoraniye hamwe, tuza kugira ngo duhimbaze Imana kandi dusenge Imana, twumve n'ijwi ryayo. Ariko iyo turi mu ngo zacu, naho nyene turashobora kuba turiko turaririmbira Imana, turiko tukanasenga Imana, tugahimbaza Imana, nuko tukumva ijwi ryayo. Ariko iyo twese dukoraniye hamwe, aho uba ari umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo uri mu ukoranye nk'umugwi w'abizera bizera Kristo, arivyo umuntu ategerezwa kwitwararika akaguma bikora. Ategerezwa buri gihe gukorana iyo hari ibikorane. Ntimureke twoye guheba gukoranira hamwe nk'uko benshi bamenyereye kubikora muri biriya bihe, bibaza yuko bidakenewe yuko bakorana. Nuko bagenda bahororokerwa mu buryo bw'impwemu, bagenda bava mu nzira y'Imana, ukugiranira umwanya wo kuyaga n'abandi bene data n'ingirakamaro cyane. Kuko bitagenze gutyo, wowe uhinduka umuntu yikumira, yirebanga wo mu buryo bw'impwemu. Kandi murabona, umuntu atabana n'abandi ajya ku musozi akaba wenyene, kandi iyo abo mu muryango wiwe bamubwiye kumuraba, aba yabahindutse inyeshamba, yibagira n'ururimi rwiwe kuko ataba afise abo bavugana, kandi n'uburyo bwiwe bwo kwiyumvira burahinduka. Nuko gutyo agatangura gutakaza ubwenge bwiwe, ingene yiyumvira, ntabe akiyumvira neza. Ukugiranira umwanya wo kuyaga hagati ya bamwe n'abandi bitugumiza ubwenge twiyumvira neza, ubwenge bwacu bumeze neza, ndetse no mu buryo bw'impwemu naho nyene twiyumvira tumeze neza. Kandi ibyo biduha amahirwe yo kugaragaza urukundo rw'Imana ruri muri twebwe, tukarugaragariza bene data bacu bakundwa. Ntidukwiye kwitandukanya n'abandi, kuko ishaka ry'Imana nuko twoba twunze ubumwe, nuko tugakoranira hamwe buri gihe. Iyo hari igikorane, umuntu yitandukanya n'abandi agahinduka umuntu yirebanga ari ukwiwe wenyene. Nimurabe
uwo muntu ntazoja no mu kuzamurwa ngo ajye mu ijuru mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, kuko aho hazoba huzuye abantu benshi mu birori by'umwagazi w'intama, kandi kubera ko we ari umuntu adashaka kubana n'abandi ntiyoshobora kuba ngaho. Dutegerezwa kuba mu mwanya wo kuyaga bamwe n'abandi, tukavugana hagati yacu, nuko hagati muri twebwe tukabwirana imigisha ikomeye cyane yo Kristo yaduhaye, tugasangira imigisha y'Imana, nuko tugahimbaza Imana twese dukoraniye hamwe. Igihe tuba dukoranye tukanaririmba kandi tukanakora twunze ubumwe. Ariko nimurabe, umuntu yirebanga we ntiyogenda ngo atange ibitabo, ntiyokwiragiza ubutumwa mu bantu. Kubera iki? Kuko uwo yifuza kuba ari wenyene kandi akiyumvira ko ari we muntu wenyene yejejwe. Ariko mbega haba habaye iki kuri uwo muntu? Aba yandukiwe cyane mu buryo bw'impwemu ndetse no mu bwenge bwiwe. Umuntu akora ibintu yifata abaho nk'uko. Igihe mwene data Branham yashaka ibyo kubikora igihe kimwe, we yavuga yuko umuvugishwa wo mu isezerano rya kera yibera mu bugaragwa mu bindi bibanza atandukanye n'abandi bantu, nuko nawe yashaka gukora nk'ibyo nyene kuko yarazi yuko muri we harimwo ubukozi bw'umuvugishwa. Nuko Imana yaramubwiye yuko intumwa z'Imana zo mu gihe cyacu, kubera ko turi mu kiringo cyo hejuru gisumba ibindi, Imana yamubwiye ko izo ntumwa zitegerezwa kuba ziri hagati mu bantu. Intumwa ntishobora kuba umuntu yirebanga ku musozi cyangwa ngo ibe mu bugaragwa. We yari yavuze ati, je nshaka kwibera gutyo nyene, kandi gutyo Imana impaye ubutumwa bw'abantu nze ndabubahe hama nigire. Nuko Imana yarahejeje iramwereka. Imana yaramwerekeye mu nzozi kandi yaranamuvugishije biciye mu ndoto z'uwundi muntu. Nuko Imana yaramubwiye, yamweretse ikibanza aho baturirira ibiziga, nuko imwereka abantu babiri. Umwe muri izo ndoto yari muramu we, uwundi nawe igihe we yamubona yabonye basa, kandi uwo muramu we avuga yuko yamurondereye ikibanza ngaho aho hantu baturirira ibiziga, aho yorara mu ijoro rikanye akaharara asusurutse. Nuko bibona bambaye imishamba ritabagurutse. Nuko Imana iramubwira iti, uko niko uzohinduka, uzomera niwakora ibyo kwitandukanya n'abandi bantu ukagenda wenyene hariya, ukagenda kuba ku musozi cyangwa mu bugaragwa, nk'uko wowe uri kurabivuga ko ushaka kugenda. Nuko yaranamubwiye ati, kandi n'umugore wawe ntazogukurikira, ntazovyemera ko mujana. Aramubwira iti, kandi uzohinduka ikiyererezi, inyeshamba. Yaratinyagira ubwoba. Nuko mu nyuma mwene data Branham yaravuze ati, jewe nashaka kwiberaho gutyo, kuko jewe nkunda kuba ndiko ndahiga, ngakunda ubuzima bwo mu misozi. Nuko rero yaramenye ko ivyo vyari ibintu vyiwe, ivyuko yashaka kubaho gutyo, agashaka kwitandukanya n'abantu. Ariko Imana yaramubwiye iti, ubu abavugishwa bategerezwa kuba bari hagati mu bantu, aho niho baheza bagashobora gufasha abantu. Iramubwira iti, kandi bafise ibintu bikomeye cyane birenze ibyo abavugishwa bo mu isezerano rya kera bari bafise, kuko abavugishwa b'ubu bari mu kiringo gisumba ibindi cyo hejuru. Mbega abavugishwa n'Imana bategerezwa kuba hehe? Hagati mu bantu, kugira ngo bafashe abantu. Nuko bazanira ijambo abantu, bategerezwa kuba bari hagati muri abo bantu bazokwakira iryo jambo. Nuko rero
mbega Imana intumwa zayo yazishize hehe? Ubu yazishize hagati mu bantu, hagati mu ishengero ryayo. Kandi gutyo nk'uko Imana yari ifise Pawulo n'izindi ntumwa hagati mu ishengero ryayo, Imana izoshira n'umumarayika ntumwa wayo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Nuko rero we ntazogerageza kwitandukanya n'abantu, ariko azoba ari hagati mu bantu, azobabarira hamwe n'abantu, kandi azonezererwa n'imigisha ya Kristo ari kumwe n'abantu, kandi azoririmbira hamwe n'abantu, kandi azohimbaza Imana ari kumwe n'abantu, kuko azoba ari umwe wo hagati mu bantu, wacunguwe n'amaraso ya Kristo. Kandi ntidushobora kwitandukanya, ariko dutegerezwa kuba twunze ubumwe neza mu rukundo rw'Imana. Ni vyiza turabonye amahirwe hamwe n'ibikorwa, imyitwarariko cyangwa ibikorwa umugeni wa Kristo afise atekerezwa gukora, nk'uko umugore wa buri mugabo nawe aba afise iyo myitwarariko ku rugero rungana n'uwo ari we wese. Nico gituma bivugwa yuko umugore ategerezwa kurera abana biwe abaganisha mu kubaha Imana, akabigisha neza, kandi akanabagwanira nk'uko nyina wa Santiago na Yakobo. Santiago ni Yakobo, we yaje imbere y'ibirenge vya Yesu ari kumwe n'abana biwe babiri, aramubwira ati mwami. Baramubwira bati mwami, turashaka ko uduha ikintu, hari ikintu twifuza kuduha. Bati dushaka yuko twemerera ikintu kimwe, kandi na nyina wabo n'abo bana biwe babiri baje bafise icyifuzo kimwe, ariko baje nk'uko abana baza ku bavyeyi babo bakababwira bati papi, hari ikintu nifuza, hari ikintu nshaka ko umpa, nshaka kugusaba, ariko banza unyemerere ko icyo kintu kimpa. Akamubwira ati muhungu wanje cyangwa umukobwa wanje, mbwira icyo ari cyo. Umwana akamubwira ati yabanza unyemerere ko icyo kintu kimpa. Uko ni nako Yakobo na Yohana nabo baje bari kumwe na nyina wabo, barondeye ubafasha. Kandi abana iyo badashoboye gusaba ikintu bonyene, baraheza bagakenera yuko abavyeyi babo babafasha, kugira ngo umugisha w'Imana uze mu buryo bw'umusesekara kuri bo. Nuko rero Yakobo na Yohana bari baraboneye ku musozi wo guhindurirwako Mose na Eliya, umwe muri buri ruhande rw'umwami, kandi bo bari bazi ko ngaho Kristo yari karabereka kuza k'ubwami bw'Imana. Nuko rero mu kuza k'ubwami bw'Imana, Mose na Eliya nibyo biti vy'imyelayo bibiri. Nuko rero ubukozi bwa Mose na Eliya buzoba bugaragariye mu mubiri w'umuntu ngaha ku isi. Nuko rero Yohana yifuza kuba umwe wo muri ivyo biti vy'imyelayo bibiri, Yakobo nawe agashaka kuba uwundi. Mwibuke yuko bo buri gihe bamye bifuza kuronka ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya. Mbega bo berekana gute ko bifuza ubwo bukozi? Bo bari bazi ko Eliya azoza akaroranya vyose neza. Kristo yari yarababwiye kukuza kwa Eliya aza inyuma y'ukuza kwa Eliya uko ari kwaramaze gushikirizwa muri Yohana Umubatiza. Kandi igihe kimwe, igihe Yesu yari yifuje kwinjira mu mihana y'i Samariya, nuko bakanka kumwakira. Yakobo na Yohana mwene nyina barabwiye Yesu bati mugenzi, ugomba ko tubarira umuriro ngo utibuke uve mu ijuru ubayigize nk'uko Eliya yabikoze. Yesu arabakankamira aterega ntimuzi umutima wanyu uko usa. Murabona, bo bashaka gukora nk'uko umuvugishwa n'Imana Eliya yari yarakoze. Bashaka ubukozi bwa Mose na Eliya, ariko aha muri umwanya bazaranye na nyina wabo bariko bararondera ubwo bukozi, baravuga bati mwami, mugenzi, turashaka yuko utwemerera iki kintu. Reka turabe ingene bivugwa ngaha. Migere, tugeze mango ki kugira ngo umwanya ntutujane ntuturengane.
kuko igikorane gikurikira kiba isaha 8 kuko bihava bisobekerana mu kanya gatoya. Ikigabane ca 20 umurongo wa 20 muri Matayo haravuga hati buno nyina wa bene Zebedayo aza kuri we ari kumwe n'abahungu biwe, nukuvuga yari kumwe na Yakobo na Yohana. Aramupfukamira amusaba ijambo, aramubaza aturagomba iki? Nawe ati bivuge aba bahungu banje babiri ngo baze bicare, umwe iburyo bwawe uwundi ibumoso mu bwami bwawe. Nuko rero murabona uwo mugore yariko arasaba Kristo, aramubwira ati bivuge, tegeka yuko mu bwami bwawe aba bahungu banje babiri umwe azokwicara iburyo bwawe uwundi nawe yicare ibubamfu bwawe. Wewe nta na kimwe yari anisabiye, nta na kimwe yari yisabiye. Ibyanditswe bivuga yuko igihe Kristo yurira mu ijuru yicaye iburyo bw'Imana. Nuko rero nyina wa Yakobo na Yohana yashaka yuko umwe mu bana biwe azokwicara iburyo bwa Kristo ku ntebe yiwe y'ubwami mu bwami bwiwe mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Yashaka yuko umwe mu bahungu biwe azokwicara iburyo bwa Kristo. Kristo yarabivugiye mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 3 umurongo wa 21 ati unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami. Uko nukwicara iburyo bwa Kristo mu bwami bwiwe ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Nuko Kristo ngaha muri iki gisomo ntavuga yuko ivyo bitari gushobora gushitswa, ariko we avuga ko atari gushobora kubaha iryo sezerano ngo arihe nyina wa Yakobo na Yohana, kuko iryo sezerano ntiryari guhabwa abo, kuko ico kibanza cyari cyaramaze kugenwa n'Imana. Imana yaragitegekanirije umuntu. Reka turabo uw'Imana abo Imana yari yaragitegekanirije. Haravuga hati Yesu arishura ati ntimuzi icyo musaba, mwoshobora kunywera ku gikombe jewe ngiranywereko? Nabo bati turashobora, kuko iyo umuntu ariko ararondera umugisha w'Imana ntashobora kuraba inzitizi n'intambamye kugira ngo avuga ati sinoshobora kuronka uwo mugisha. Buri gihe umuntu ategereza kuvuga ati ego birashoboka, ndabishoboye, nuko agakomeza kubandanya aje imbere agasaba Imana ko imufasha kugira ngo aronke uwo mugisha, akagenda mu kwizera, nuko akigana babandi kubwo kwizera bigaruriye amasezerano. Aba ayo masezerano yari yarahawe abantu, nuko harabayemo abantu baronse babona ugushyizwa kw'ayo masezerano kubwo kwizera kwabo. Nabo bati turashobora. Wowe uri kurarondera umugisha w'Imana, namba ntuze wigere wiyumvira ko utoshobora kuronka uwo mugisha, kuko rero ntiwoheza ngo uronke kuko utoba ufise ukwizera. Arababwira ati igikombe cyanjye koko muzokinywerako kandi muzobatizwa n'umubatizo nzobatizwa, ariko gutanga ibyicaro iburyo bwanje n'ibumoso si ivyanje atarabo data yabiteguriye. Nukuvuga yuko ico kibanza cyari cyaramaze gutegurwa n'Imana kugira ngo kizotangwe, ariko Yohana na Yakobo nibo bagishaka ngo kibi cyabo, kandi bobo kwiyumvira gutyo ndetse na nyina wabo. Ivyo ni vyiza. Kubera iki? Kuko bo bashaka umugisha urenze ukomeye cyane ngo ube uwabo, kandi umumama wese akunda abana biwe abifuriza umugisha ukomeye cyane. Ivyo byari vyiza cyane. Kari akarorero keza k'umumama mwiza n'umugore mwiza ariko ararera neza abana biwe, kandi igice cyo mu buryo bw'impemu ku bana biwe nicyo cyari cyo gice ngirakamaro cyane kuri bo ndetse no ku bana biwe. Kandi uko niko bitegerezwa kuba kuri buri mugore, kuri buri mumama wese ategerezwa kugaragaza ko abana biwe borondera ihangiro, intumbero ngirakamaro cyane ikaba umugambi w'Imana, bakarondera n'imigisha y'Imana ifise mu mugambi wayo, aribwo bugingo budashira. Nuko rero kuri bo
icyo kibanza nticyari cyabo cyo kwicara iburyo n'ibubamfu, ariko Kristo yaravuze ati unesha nzomuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe y'ubwami, nk'uko we yicaranye na data ku ntebe y'ubwami nuko agahabwa ubutware. Uko niko uwunesha nawe nyene azohabwa uwo mugisha. Ibyo Kristo yaronse mu ijuru mu nyuma nawe azobitanga mu bwami bwiwe bitangire ngaha ku isi. Nicyo gituma umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa Kristo aravuga ati mbega ninde mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa uwo shebuja niyaza azosanga ariko arakora gutyo, ati ndababwira ukuri yuko azomuha kuganza ibyo afise byose. Nuko rero umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa azoba ariko aratanga imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu mu nzu y'Imana ngaha mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, niwe azoronka uwo mugisha, kuko iki nicyo gihe kiberamwo ukuza k'umwana w'umuntu. Niho umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa azoba ariko aragaburira abana b'Imana abagaburira ijambo, ariko arazana ubutumwa ijambo ariha abana b'Imana, niwe azoronka uwo mugisha. Uwo mugisha uzohinduka ukuri kuri we. Nuko rero uyo niwo mugisha w'ibubamfu n'iburyo, ni ukuvuga w'ibubamfu n'ibumoso, w'iburyo n'ibumoso ku ntebe y'ubwami ya Kristo yo mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Kandi nk'uko ku ntebe y'ihongerero ku mutemere wo guhongerera ko hari umukerubi ku ruhande n'uwundi mukerubi ku rundi ruhande, hagati naho hari Imana mu muco wa Shekina. Mu ihema ryubatswe na Mose mu nyuma no mu ngoro yubatswe na Salomo naho nyine niko vyari biri. Icongeye ko Salomo yashyize muri iyo ngoro abakerubi babiri banini babajwe mu giti cy'umwelayo, urubaho rutwikirijwe inzahabu, kandi ivyo ni ishusho y'abazokwicara iburyo n'ibubamfu ku ntebe y'ubwami y'umwami mu nganji y'umwami. Kandi ni bande bari kuri buri ruhande rw'igiterekwa kw'amatara canke ikiri kw'amatara, amatara ndwi kuri buri ruhande. Ku ruhande rumwe hari umwelayo no ku rundi ruhande hakaba uwundi mwelayo. Kandi mu ngoro hari n'isanduku y'isezerano mu ngoro yubatswe na Mose. Kandi ku ruhande rumwe ngaha hari umwelayo, ku rundi ruhande naho hakaba uwundi mwelayo, aribo abo bakerubi babiri babajwe mu mwelayo batwikirijwe inzahabu. Igice cy'umwelayo gishushanya umuntu, igice cy'inzahabu nacyo gishushanya ubumana, gishushanya Imana. Nuko rero mwebwe murabona abaribo abazokwicara umwe ibubamfu uwundi iburyo mu nganji y'imyaka 1000 ya Kristo. Kandi muri abo hazoshitswe ijambo rivuga riti uwunesha nzomuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe y'ubwami. Ubwo n'ubukozi bwa Mose na Eliya, ubwo bukozi bwa Mose na Eliya nibwo buragwa uwo mugisha. N'ibiti vy'imyelayo bibiri n'ibitereko kw'amatara bibiri vy'inzahabu, aribwo bukozi bwa Mose na Eliya nibyo bizoba bigaragariye mu mubiri w'umuntu. Ubukozi buzoba bugaragariye mu mubiri w'umuntu mu ntumwa ya Yesu Kristo, aho Yesu Kristo marayika w'isezerano azoba agaragariye. Nuko rero ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, aho umwana w'umuntu azoba ari hazoba hari n'abamarayika biwe. Muri ico gitwikirizo nyene kimwe cy'umubiri ikizoba kirimo umwana w'umuntu Yesu Kristo agaragariye muri mpwemu yera, kandi n'ubukozi bwa Yesu Kristo bugaragariye mu mubiri w'umuntu, aho hazoba hari n'ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya, n'ubukozi bw'umwana w'umuntu. Aho hazoba hari ubwo bukozi butatu buhambaye ku munsi w'iherezo buri mu mumarayika ntumwa wiwe. Amahigwe hamwe n'ibikorwa umugeni wa Kristo ategerezwa gukora. Hari ibintu byinshi twoshobora kuvuga, ariko mu byo namaze kuvuga ndibaza yuko twaronse ishusho isesuye iboneka neza. Kandi turabonye ikibanza cy'umugeni wa Kristo, ikibanza cy'ishengero ryiwe hamwe n'ibikorwa ivyo ategerezwa gukora muri kino gihe cy'iherezo. Kandi vuba ishengero rizobona abana baryo bari mu itoto ry'ubuyabaga bari mu mibiri ihoraho, kandi rizoba ari ishengero rihiriwe cyane rifise umunezero mwinshi cyane, kuko rizoba riri mu ntambuko y'inzahabu, intambuko y'ubwami bwa Yesu Kristo.
intambuko y'igihe cy'umutwe w'inzahabu, igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aricyo gihe cy'inzahabu cy'ishengero rya Yesu Kristo. Nk'uko abavyeyi baronse abana bakaba baragiye, niyo babaronka bazukiye mu mibiri ihoraho, nabo bazoba abamama bafise umunezero, bahiriwe cyane bari kumwe n'abana babo. Ni ihirwe rikomeye kubona umwana ahoraho afise umubiri uhoraho. Mbega ishengero rya Yesu Kristo naryo rizomera gute umugeni w'umwagazi w'intama rironse abana bahoraho bameze nk'abami n'abaherezi, kugira ngo baganzanye na Kristo imyaka 1000 mu nyuma, baganzanye no mu bihe bidashira? Nuko rero ubu turashobora kubona umunezero ukomeye cyane, amahirwe akomeye afiswe n'ishengero rya Yesu Kristo, ariko ritegezwa kubanza kuja mu kibanza cyaryo mu gihe turimwo mu mubiri w'ubango wa Yesu Kristo. Kandi amahirwe rifise ritegerezwa kuyishimira kandi rikubaha ayo mahirwe rifise, hamwe n'ibikorwa ritegerezwa gukora rikabishikiriza muri iki gihe cyacu no muri iki kiringo cyacu, kugira ngo riheze riragwe ricungugwe ishengero rya Yesu Kristo muri kino gihe cy'iherezo, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi n'abagize ishengero rya Yesu Kristo nabo bacungugwe baragwe mu mwuzuro bose muri kino gihe cy'iherezo. Kuri jewe ryari ihirwe rikomeye cyane kuba nari kumwe namwe muri uyu mwanya ndiko ndabashingira intahe y'amahirwe hamwe n'ibikorwa umugore wa Kristo, umugeni wa Kristo ategerezwa gukora. Uwo mugeni ni ishengero ryiwe. Ese Imana yobaho umugisha, Imana ikabazigama. Hamwe natwe bundi bushasha Revera Miguel Bermudez Marin, kugira ngo abandanye kandi asozere iki gice cyacu muri uyu mwanya. Imana ikomeze kubaho umugisha mwebwe mwese. Miguel yamaze gushika ngaha ari kumwe natwe.